Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukunda mukongera mugakurikirana ikiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho hamwe n'impanuro ntungamagara amagara meza ukugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije ndabahaye ikaze ni jewe Jean Imana Irambona saza ndabatunganiriza muri kino kiganiro yaga muganga inyigisho n'impanuro ntungamagara. Uno musi nagomba ngo turabire hamwe mbega amazi adufitiye akamaro kangana gute canke sekuru akamaro k'amazi ku magara yacu kugira ngo dushishike kugira amagara meza mbega kari ku rugero rungana gute. Amazi ni kimwe mu binyobwa abantu basanzwe kumbure novuga ngo bihereza mu buzima bwabo canke se mu buzima bwacu bwa misi yose. Burya ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu bwerekana yuko ibiseseka bw'amazi no kuvuga amaliquide ibiseseka bw'amazi bigize umubiri wacu aho naho murazi ko ari amazi amaraso ibintu nyene nk'ivyo ibiseseka bw'amazi biri mu mubiri wacu ngo amazi angana n'ibice 60% vy'amaliquide vy'ibiseseka bw'amazi biri mu mubiri wacu muca mumva yuko amazi ariyo afise ikibanza kinini afise pourcentage niniya byumvikana yuko hamwe umuntu yoba adafise amazi akwiye ku rugero rukwiye murumva ko ashobora gutagira agira ingorane zikomeye zifatiye ku kubura amazi mu mubiri kandi ayo mazi turazi yuko kumbe cyangwa se nabatabizi naho mu bimenyereho igice kimwe cy'ayo mazi navuga ngo umubiri wacu uyasohora biciye mu kubira indugumba canke iyashu nkuko abandi babivuga icuya indugumba iyashu ayari nayo tukayasohora biciye kumbe niko novuga mu gusohora umwanda mutoya ibintu nyene nk'ivyo no mu bindi byose bikorwa bitandukanye umubiri wacu usanzwe ukoresha ugasanga rero amazi urayakoresha urayasohora urayanovuga ngo urayikorako rero umuntu yo kwibaza ati mbega amazi adufitiye akamaro akahe. Amazi burya adufitiye akamaro kanini ku rugero rusumba ubwo twoshobora kwiyumvirako muti gute. Amazi burya arafasha kwivuna inyota. Kuri kino kintu cyo kwivuna inyota hari abantu bavuga ati kumbure ngo inzoga y'amaji amadrink n'ibindi abantu banwa kumbure ngo birahagije. Nigeze kuba ahantu jewe iwacu iyo mva hari umutama bavuga yuko atigeranywa amazi umwaka wose ngo iyo bishitse akagomba kunywa amazi ngo agenda agahonyora mu ruzi mu mugazo ahantu hari amazi canke mwibomba ari yamo bavuga ngo ku gito ririya vomo ry'amazi hariya novuga ngo mu mwonga bagahagararamo akamaramo umwanya ngo akabaranyoye amazi ngo niko yarabayeho sinzi ko vyo barivyo ariko mugabo tubona yuko amazi n'ubuzima amazi ni amagara utagira amazi mu mubiri ubuzima ntivyoroshe. Rero amazi ngo arafasha kwivuna inyota. Ibi byo kwivuna inyota rero mbere ryashira hamwe mpuzamakungu gitwa OMS Organisation Mondiale de la Santé yemeza yuko mu binyobwa vyose bibaho kuri ino si ikinyobwa kimwe rudende rwadege gikenewe kugira ngo umuntu yivune inyota kandi cotuma umuntu agifise ibindi byose ari amahoro ni amazi. Bivugwa yuko burya amazi nico kinyobwa umubiri ukeneye kugira ngo wice inyota wivune akanyota. Ibindi byose inzoga n'ibindi navuga ngo ibi by'amaji tunwa bisosa amafanta n'ibindi bijya ngo n'ibintu bikenewe mu kwinezereza ibintu bago question de loisir mu mamanza hirya no hino umuntu akavuga ngo ngiye gufata kamwe murazi ko noneho mbe navyo nyine bifise n'ingaruka mbi natari ico cigwa cuno munsi bivanye n'isukari yo mu mahinguriro ibirimwo bivanye n'amaproduit bashiramwo kumbure wowe kumva bimota nk'umucungwe ubikuva bimota nk'umwembe ugashobora bibaza ngo nyoye ngo umutobe w'umwembe naho shwi nta mutobe w'umwembe unyoye ahubwo unyoye amazi basutse mu isukari bashiramwo n'ibindi by'amahinguriro ari ma produits chimiques novuga ngo atuma wumva ko bimota nk'umwembe mugabo mu byo kuratara umwembe. Rero amazi ngo ni nkenegwa cyane ikintu cyitwa ikintu cyo kwivuna inyota. Amazi arahagije ibindi byose bitabyumvikana ko
bidakenewe naho vyihoza woba. Ica kabiri turabira hamwe ibintu 9 mugabo sindabibatebe mbose ndabitebako. Ica kabiri ngaha nuko amazi afasha novuga ngo mu bijanye niho kajya ibifungurwa digestion alimentaire, ibijanye no kudigera imfungurwa byo tuba twafunguye. Burya umuntu afunguye mugabo akaba atamazi akunze kunwa, akaba atamazi yanyoye, akaba atamazi yigeranwa, burya ngo nibihimba bijejwe ihoka ry'imfungurwa mu mubiri ntivyoroherwa muri ico gikorwa cyo kugira nico gusya imfungurwa twariye hama ngo umubiri uheze uzikore. Murumva yuko rero utanywa amazi akwiye digestion yiwe biragorana cane. Ica gatatu ngaha amazi ngo arafasha umubiri kugira ngo amazi arafasha umubiri kugira ngo ugumane temperature ubushuhe novuga ngo buri normal umubiri ukeneye tuvuga ngo ni thermoregulation. Umubiri urafise ubushuhe ukenera kugira ngo umuntu abe yagize ntamerewe neza. Murazi yuko hari umuntu agwara bagacavuga ngo yagize ubushuhe bwinshi cyane, yagize umuriro mwinshi, kandi hari ubushuhe ngo rupimo ubushuhe burenganye ubwo rupimo usanga ari kibazo kubera yuko umuntu ashobora kugira izindi ngaruka mbi nyinshi ziturutse novuga ngo kukugira ubushuhe bwinshi, umuriro mwinshi, umururumbo. Rero amazi arafasha cyane umubiri kugira ngo gumane temperature corporelle normale, ubushuhe novuga ngo butuma umubiri umererwa neza. Ica kane ngaha twovuga muri bino bintu 9 amazi afasha amagara yacu nuko burya ngo amazi adufasha gusohora umwanda. Burya hariho imicafu iri mu mubiri, hariho ibisigarira bifatika ukungene imfungurwa zagizene zatunganijwe mu mubiri by'umuntu yariye n'ibindi byose biri mu mubiri. Hariho imicafu, hariho imyanda umubiri wacu usohora biciye mu mazi. Ayo mazi nayo ugasanga bitumye kumbure mu mwanda mutoya tugenda hariya kwituma mwanda mutoya hakaba hari imicafu, ama microbe, ama bacteria n'ibindi bijana n'uyo mwanda. Ahingiriwe ko uburyo umuntu anywa amazi ku rugero ruhagije birafasha amafyigo yiwe kugira amagara meza, kubera yuko hariho imicafu, hariho ama microbe yari guhava guma hariya mu mafyigo, mugabo anyoye amazi bica bisohoka neza ugatusanga rero umuntu agize amagara meza. Murumva rero ko yuko amazi tunwa adufasha gusohora imicafu itari mike iri mu mubiri wacu biciye mu mwanda mutoya canke mukuru. Ica gatanu ngaha twobabwira nuko amazi arafasha korosha mu ngingo, no kuvuga articulation. Kujya kunoza umva umuntu novuga ngo mu ngingo hiwe novuga ngo humagaye hakocagurika, ugasanga kumbura umuntu arumva nyine kumengo mu ngingo hiwe umengo nta mavuta nyorosha nginga hari, no kuvuga sinovi. Burya umuntu anywa amazi ku rugero ruhagije ngo biratuma mu ma articulation aho urugingo ruhurira n'urundi rugingo horoha, kubera yuko umuntu anywa amazi. Hanyuma kandi ica gatandatu naco muri bino bintu 9 tuko turavuga tunyarutsa nuko sinavyiza yuko ikiganiro kimara umwanya muremure. No kuvuga ica gatandatu ngo amazi umuntu anwa aratuma agira uruhu ruremvye. Amazi arorosha umubiri wacu, uruhu no kuvuga la peau birashobora gutuma umuntu agira uruhu, umubiri uremvye, umubiri umeze neza, ukabona umuntu umwe yarumye nk'ubwo gusya naho yo kwisiga amavuta ameze gute wapi n'utuvuta nitumufata, kandi uravye ukabona yuko uwo muntu akiri muto mu myaka atari bwagerege umuntu avuga ngo yarumye nyene ngo kubera ko ashaje. Kumbe nuko umuntu atanywa amazi. Umuntu anywa amazi rero urumva byumvikana yuko agira umubiri woroshe, uremvye, umeze neza, ifresher usaga zijejeta kubwo kunywa amazi. Kandi kuri iki nyene no kuvuga biranatuma ngo umubiri w'umuntu anywa amazi akwiye ku rugero ruhagije, biranatuma umubiri wiwe ubaho neza, umererwa neza, woroherwa. Ikintu cindwi naco ngaha twobabwira nuko ngo amazi, kunywa amazi ku rugero ruhagije biratuma ubwonko bukora neza. Ngo burya mu mubiri iyo amazi akesha, iyo umuntu akehaniriwe mu bijanye n'amazi mu mubiri wiwe, ngo birashobora gutuma ubwonko budakora neza kubera yuko umuntu adafite amazi akwiye mu mubiri. Murumva yuko rero umuntu ashobora kugira ikibazo mu mutwe ugasanga agitewe nuko atamazi afise mu mubiri. 18 gikurikirwa n'icanyuma
nicuko amazi ngo burya ngo arashobora gufasha kugabanya ubunini. Umuntu anywa amazi mbere kenshi burya ngo ayo mu gatondo ni meza cyane gose gusumba kunywa amazi burya ngo birashobora gutuma umuntu agabanya ubunini. Ahandi naho kandi nabonye amazi naho irashobora gufasha burya bivugwa yuko iyo unyoye amazi bishobora gutuma ucugabanya quantité y'ibyo wari kurya, kuko ngo burya unyoye amazi ngo hari ukuntu umubiri cyangwa se mu bwonko hamera nkaho habaye informe ko hari ikintu wahaye umubiri, bigaca bituma rero burya ngo umuntu urugero rw'ivyo yari gufungura rugabanuka, gutyo bigatuma bwabo byibuhe bwabo nini bwari guterwa nuko umuntu ajya cyane canke vyinshi bugabanuka, kubera yuko ya mazi yanyoye urumva ko aca afasha umuntu kugabanya ubunini. Icanyuma tugomba dusozerere ko nicuko ibihimba bijeje gusohora umwanda mutoya biraheza bikaguma bimeze neza. Namaze kuvuga amafyigo n'ibindi bihimba byose bijeje gusohora umwanda mutoya, iyo unywa amazi ku rugero ruhagije biraheza bigatuma ibyo bihimba amafyigo hariya abaciye mu ishuri ya appareil urinaire biratuma ibyo bihimba bigira amagara meza, kubera yuko unywa amazi asohora imyanda, iyo myanda nayo gaca bituma idasinzikaza ibyo bihimba hanyuma umuntu agacamererwa neza. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro ndabashimiye cyane mwabanye nanje, jewe Janvier Manirambura ndakibatunganije ngo nkakibashikiriza naha ndabasezereye naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha kuri Ntambwe Data TV na Gahwane.